rero reka nshimire Imana cyane kuba tugeze aha hantu twese dukomeye kandi ku munsi nk'uyu usoza bino bikorwa cyangwa bino bikorane twarimo iminsi itari mike ishika ku minsi 11 ni umunsi mwiza rero tugiye kurangiriza ku cigwa gihambaye icigwa nk'uko mumaze gucumva kivuga giti ni iryahe ijuru ry'abayisilamu cyangwa mu Kiswahili ipi pepo l'Abayisilamu. None ko tumaze iminsi ishika ku minsi 10 turiko turumva amajambo y'Imana, turiko turumva amajambo yo muri Korani, turiko turumva amajambo yo muri Bibiliya. Mbega inyuma y'ubuzima, inyuma yo kwizera, mbega abayisilamu bazoja mw'ijuru iryahe? Nivyo tugiye kurabira hamwe. Mbega abayisilamu, aba bantu bemeye kuba abayisilamu, abantu bamaze gufata ingingo yo kwinjira mu bw'Isilamu, mbega inyuma y'ubuzima bazoja mw'ijuru iryahe? N'iryahe ijuru ryabo bazojamo? Niyo mpamvu rero twazanye kino cigwa kugira ngo twerekane ijuru abayisilamu bimirije kujamwo. Imana iragicuru cyane. Ndifuza yuko natangura sobanura iri jambo pepo uko namaze kurivuga mu Kirundi ni kujya nyene wotanga ubusobanuro bwaco. Iri jambo pepo, ipi pepo ya Waislamu, iri jambo pepo ni Kiswahili gusa, novuga ati cyo muri Tanzania gihambaye cyane, ariko n'ibintu bisanzwe mu gihe cyo duvuze pepo ni ijuru abantu bazogenda kubamwo, ijuru abantu bazoja kubamwo. Mbega rero abo Bayisilamu iri juru ryabo bazojamwo ni ijuru iryahe? Nicyo nifuza yuko abantu dukoraniye ngaha toza gusobanukirwa neza cyane. Rero ngo barinjiye muri Korani. Mbega rero abayisilamu, mbega Korani hari icyo uvuga kuvyerekeranye n'ijuru? Mbega iki gitabo cya Korani hari icyo uvuga kuvyerekeranye n'ijuru? Reka dutangure rero mu gitabo cya Korani 78 ku murongo wa 36 ku maelezo. Nasema Korani ndiyo baba, dini ya Uislamu. Ubiriza murumve neza, ndifuza yuko ngenda gahoro n'abigisha bari haje y'Abayisilamu, ngenda gahoro kugira ngo aho naciye ariho nabo baza guca kandi batwereke ukuri kudasanzwe nuko ibitabo byabo biza ko ariko birayivuga. Icyo gitabo kivuga gute? Ndiyo dini ya Uislamu. Iki gitabo cyakorewe ngo idini ry'Ubwisilamu linathibitisha raha mbili za ahera, ngo idini ry'Ubwisilamu rirekana mu bimenyamenya iminezero ibiri yo mwijuru. Aho rero umunezero wo mu buryo bwa mwemu na roho ya kiwiliwili n'umunezero mu buryo bwo mu mubiri. Umunezero wo muri mwemu ni radhi ya Mwenyezi Mungu. Uwo munezero w'ivy'imwemu mwumve neza ko hano kurivuga. Uwo munezero w'ibijanye n'ivya mwemu ni umunezero woraho atakawapa waja wake wema na walio kama haya. Ivyo uhoraho rero azotanga ku bantu biwe beza nyiri bikurikira. Ndiyo na roho ya kiwiliwili. Nawo munezero w'umubiri wo mu buryo bwo mu mubiri gusa, kama hii aliyotaja hapa ni nyibi yavuze ngaha.
katika sura nyinginezo no mu bindi no yandi masura bustani ya kufurahisha macho. Umviriza cyambere, umviriza gato tugenda murabara kuri iryo somo mu musomaji. Aha Qur'ani iriko iravuga ati abayisilamu baremera neza yuko ari iminezero ingahe ibiri, umunezero mu buryo bwa mwemu n'undi munezero. Uwo munezero mu buryo bwa mwemu ujejwe gusa uhoraho, n'undi munezero wo mu buryo bwo mu mubiri. Uwo munezero mu buryo bwo mu mubiri Qur'ani ikivuga ati nibi bikurikira ndiyo takweti kama mabustani ya kufurahisha macho. Ngo ikintu ca mbere ni udushamba bustani utujarde ni udushamba two kunezereza amaso, wanawake wazuri, kandi ngo n'abagore ngo ubiriza uryo juru mu munezero w'abayisilamu hariho akajarde keza kuryohera amaso. Ishigira kabiri ngo abagore beza, wanawake wazuri ngo n'abagore beza vinyowa uko peponi y'abayisilamu n'iryo juru ry'abayisilamu rero raha kiwiliwili ataraha umunezero mu buryo bw'umubiri ikibazo n'izi kurikira bustani ya kufurahisha macho. Icyambere nk'uko namaze kubivuga ko nivuga ngo ibijyanye agashamba cyangwa jardin yo kuryohera amaso. Wanawake wazuri aho nyene mu munezero wabo mu iryo juru ryabo hazoba hariyo abagore beza hazoba hariyo ibinyobwa na vileo ngo nibiboreza kutasikia jambo la kuudhi kama haya no kutumviriza amajambo ababaza n'ibindi bikurikira. Mwumve neza iyi umurongo nifuza yuko tuwusobanukirwa. Mw'iri juru ry'abayisilamu aho hantu heza bazoronka umunezero. Icyambere hazoba hariho kabustani kakufurahisha macho, agashamba keza ko kunezereza amaso. Icya kabiri hazoba hariho abagore beza. Icya gatatu hazoba hariho ibinyobwa. Icya kane hazoba hariho ngo n'ibigiriki ibiboreza. Abayisilamu kwanza sinzi yuko abayisilamu bari ngaha sinzi yuko bemera ibiboreza yuko inzoga bazinywa. Mbega bose baranywa inzoga barazinywa sinzi baraza kuza ngo batubwiye ko banywa inzoga cyangwa batazinywa. Ariko ibyo nzi ndazi neza yuko umenga akayoga nako bafata sinzi kiretse gusa mu gihe batoberera Qur'ani yabo. Qur'ani yemeza neza yuko bagira iki n'iryo juru ry'abazogenda kuri iki inzoga ibintu biboreza. Kuko ibintu biboreza, mbega ibintu biboreza n'ibiki? Urwagwa ari inzoga, urwagwa, umudiringi, umunanasi, ibintu nk'ibyo urwagwa. Rero n'iryo juru ryabo abayisilamu inyuma yo guhabwa abagore beza bazoba bagiye kwinywera n'ibinyobwa by'urwagwa, isongo, umudiringi, cyose uzi impamvu batabinywa ngaha ku isi. Mbega mwiriye gusa muzajya kubijya mu ijuru ko Qur'ani yanyu n'igitabo cya Qur'ani mwemera kishingira naye neza yuko n'icyo juru ryanyu muzojamwo muzogenda guhabwa abagore, mugende guhabwa inzoga n'ibintu biboreza. Rero ibi baraza kubivuga cyangwa bavyemeza, ariko tuko twerekana neza yuko n'icyo juru ryabo ibi nibyo bintu runaka bazohabwa mu munezero wabo bari mu ijuru. Mbega rero bamaze gushika muri iryo juru ryabo bari muri iryo juru, ikintu kidasanzwe rero Qur'ani itwereka neza, mwumve neza n'Imana andiko nderekana ijuru muri Qur'ani. Sinza gukoresha Bibiliya kuko ijuru ry'abayisilamu sinibaza yuko byari kwandika muri Bibiliya. Nibaza no kujya muri Bibiliya ijuru ryabo baritwereke abayisilamu cyo ijuru ryacu riri ngaha mu gitabo cya Qur'ani baduhereza imirongo. Ubwo Qur'ani rero uko yabandanye ikivuga ku bijyanye n'ijuru abayisilamu nibamara gushika muri iryo juru ryabo ibintu bazohabwa ibyo ari byo. Qur'ani 2:25 Qur'ani 2:25 hari amagambo avuga ngo ndio Qur'ani naimba ikisema Qur'ani ndio msemaji inaimba ikisema waliokuja na wale waliokuwa wakiajua ijaje muri bimwe bari basanzwe ulimwenguni mwisi wataletewa kwa sura hiyo bazobitana mu buryo bugaragarira amaso, lakini utamu mwingine kabisa ariko yo mu juru ryabo ngundi munezero udasanzwe bazoronka ndio mahubo watapata wake ubisa mu juru ryabo ngo bazoronka abagore waliotakasika. Abagore bameze gute? Waliotakasika beza mwene majambo abagore basuba ubwiza bavuga ngo ngaho
ku isi ngo arabohije ijuru ryabo bazoba bagiye guhabwa abaki abagore beza beza milele humu ngo muri iryo juru ryabo rero nabo bagore bazoba bamaze kuronka bameze neza biryoshe maze bazokwibera muri iryo juru ryabo umunezero ibihe byose. iyi ni korani ikavyerekana neza muri iryo juru ryabo ibintu bazogenda guhabwa abayisilamu. korani irabandanya neza ibishingira inavyo mujye gusoma irabandanya ivyerekana. reka nsome kandi korani kugira ngo ishimikire kuwo murongo neza ndawusobanure neza. korani 4:57 ndiyo korani 4:57 korani naimba ikisema naam msemaji korani 4:57 haravuga ngo naam la amri ngo nitegeko enyi mliopewa kitabu 57 korani 4:57 ndiyo haravuga ngo naam na wale walioamini ngo n'abatabize bakufanya vitendo vizuri mmoja wa Islamu nyine bicaye hariya. iyi ni korani kirabwira mwebwe muri mwebwe uwizera akazokora ibikorwa vyiza ndiyo na wale walioamini na kufanya vitendo vizuri akakora ibikorwa vyiza tutawaingiza katika mabustani ngo rero ngo bazobajana mu bice n'udutoro mbele yake akajaride gacaho inzuzi nziza nziza bakukahuma milele tuzobaho muri iryo jaride aho rero ngaho watakuwa na wake na watu ulitakali wazofisi iki na wake waliotakasika wazofisi abagore beza beza na tutawaingiza katika vivuli vizuri kabisa wazoringiza katika vivuli tena mu gitutu vyiza ngirazo zari bagore mu bitutu vyiza n'abagore babo binezerewe mw'iryo juru. iyi ni korani iriko iratwereka korani yose nzima n'ibindi bitabo by'abayisilamu byose bamuri Imana. ijuru ryabo rikuma ariko riragaruka mu bijyanye n'abagore gusa. uriko urasoma imirongo yose iyo bivuga ibijyanye n'ijuru iguma igaruka ku bijyanye gusa n'abayisilamu bamaze gushika muri iryo juru uko bazokwirongera gusa ibebi amabebi abakobwa beza beza biryohererwe gusa nizo bazoba barimo. iyo ni korani n'ibindi bitabo zivyerekana mu buryo budasanzwe. ndacyabandanya ndavyerekana kugira ngo shingire nawe ivyo ndiko ndavuga nabikura mu mutwe ariko ndabikora mu bitabo by'abayisilamu ariko Imana itugwanira cyane tuje mu ijuru ry'abayisilamu y'agiciro cyane. mbega rero ibindi bitabo cyangwa yandi majambo arashingira nawe yerekana ibintu bimugiye kuvuga mu bitabo by'abayisilamu. icyo mwamenye rero bandi b'Imana n'iryo juru ryamaze kuricaho abayisilamu bazoba bafise urabona umugabo umwe haje umuyisilamu uriya cyangwa n'uriya azoba afise izo nguvu. urabona uko bafise inguvu ariko hari izindi nguvu runaka bazoba bafise muri ivyo ndazibereka n'Imana. raza peponi kitabu raza peponi kwipasha yo mwijuru kwipasha ya 52 raza peponi minezero yo mwijuru 52. iki ni igitabo cy'Islamu cyitwa raza peponi iminezero yo mwijuru ndiyo mutu ubiriza ngaho kwipasha 52 haravuga ati ngo umuntu umwe ndiyo atapewa nguvu ngo umuntu umwe umugabo umwe hajya muri bajya hajya bose ngo umugabo umwe ngazoronka inguvu izi nguvu ndinda gatoya izi nguvu ziko ziravuga ngaho nibibazo ko za nguvu zo gutora ibafre ngo ndayigereke ku mutwe cyangwa gutora amabuye cyangwa hariya bako barakanika imiduga hariya mu Ruyenzi. oya izo nguvu zo guterura amamoteri oya izo nguvu ndiyo umuntu atapewa nguvu z'abatumira umugabo umwe w'umuyisilamu ngo azoronka inguvu z'abagabo 100. ubu umuntu umwe azoba afise inguvu z'abantu 100 ndiyo katika unyaji ukunywa ulaji no kurya na uingiliaji no kwinjirira ndiyo kisha bandanya ulaji mukurya na uingiliaji no kwinjirira. aha mu Kiswahili bavuga ati uingiliaji bisobanura ngo no kwinjirira umugore kurongora. yani yabivuze gusobanura kurongora yani majambo kurongora. umugabo umwe azoba afise inguvu z'abantu 100 mu kurongora mu kuba bijyanye n'unyene muce muyibona abantu b'Imana ababizi b'abagabo n'abagore kujya yene agacaronka inguvu z'abantu 100 ariko umugore ni nakaga n'ibintu bikomeye cyane. kisha iyo atangeze nguvu azotayongerezwa inguvu zingine zaidi
za nguvu yarasanganywe azoca yongerezwa n'izindi zirenze umugabo umwe atamwingilia mke wake, umugabo umwe azokwinjira umugore wiwe alivyokuwa akimwingilia huku duniani, azomwinjira kuko yaramwinjira ngaho, lakini azomurongora nuko yaramurongora ngaho kw'isi. Ndiyo azorongora umugore wiwe, ndiyo nuko yaramurongora hano kw'isi. Naam, lakini peponi ariko mw'ijuru kwa muda mrefu. Yumve rero abantu umugabo umwe amaze kuronka izo nguvu z'abantu 100 ngo rero ngo mw'iryo juru hazoba ari ikiringo bazobaho, mbega bazokibamwo bako barakora ivyo bintu bijyanye navuze ikiro kingana gute? Ndiyo imyaka 80 bazobaho imyaka 80 yakula uko ahera yo ngaho mw'ijuru bila kufika kileleni, batarashika mu kirere. Rero ahantu bazoba bari mu myaka 80 aho uri kurasoma ngaho munsi bacakwereka yuko bingana ngo ni imyaka 1,028,000 ngo bazoba bari mw'ivyo umugore n'umugabo bari mu nguvu zijya nguvu naberetswa zijya nyene bari mu bijya nyene bikomeye cyane mw'ijuru ryabo bariko barasenga, abo bazoba ko barasenga mu gihe bazoba bari bageze mw'iryo juru. Mbega rero umuntu umwe umugabo umwe murazira akabanga umugabo umwe cyangwa umuntu wo mw'iryo juru ryabo muzi azobagenewe abagore bangahe? Murifuza ndabibereke abantu bima na kaga ibintu byerekeye n'ijuru ryabo basaba ko barakorera ni ibintu biteye ubwoba n'agahinda. Mwumve rero umugabo umwe abagore azoba yemerewe ku ipasha 55 wena ibaki sema ndiyo raza peponi ijuru ry'Abayisilamu ariko yego peponi ngo amijuru hakuna kapera au bachelor, akura kapera cyangwa bachelor na musiribatere nta musore azoba nta musore kandi majambo nta musiribatere azoba ariyo ndiyo mukobwa cyangwa umugore aliyekufa kabla ya kuolewa azoba yarapfuye atigeze arongorwa, na yule aliyeolewa akaachwa na mume burya yarongowe akarekwa n'umugabo. Wote hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abo bose Imana yo mw'ijuru atawaozesha waume, azobahereza nabo imani izobarongoza abagabo mw'iryo juru n'ijuru ry'Abayisilamu. Mwanamke mmoja, umukobwa umwe, mwanaume mmoja, umugabo umwe atapewa wanawake 72. umugabo umwe azofise abagabo 70 na bangahe? Abagore 72. Abagore 72 bazomujuna abazomutega munsi. Mwanaume mmoja atakuwa na wanawake 72. Ndiyo hii idadi mu bisanzwe bandanya ni hii idadi rero kugira abagore 72 ni kwa mtu wa pepo ya daraja ya chini. rero tubari mw'ijuru rito risanzwe riki urabona bajya novuga ati bajya abantu bahagaze hariya batarabashehe bariya bato hariya badasoma batazira gusoma Korani bamwe muri twebwe mu Bayisilamu bajya bakiriritse Abayisilamu bazoba bari mw'ijuru ya daraja ya pili rigira kabiri bazoba bari mw'ijuru rito wa mbere. Mw'iryo juru rito rero umugabo umwe azoba afise abagore 72 bajya rero hejuru rero bajya basheruvanda n'abandi bajya rero bobo rero bajya rero bababalaho babazo bafise ingira z'abagore 1000 5,000 10,000 100 bari mu bijya nyene muca mubona za nguvu z'umugabo umwe afise inguvu z'abantu 100. Ndiyo mmoja umugabo umwe atapewa wanawake 72 azoronga abagore 72. na hii idadi uguku iki gitigiri ni kwa mtu wa pepo ya daraja ya chini, umuntu wo hasi cyane. yeye mke wa huku duniani nk'uko umugore ngaho ku isi ndiye atakaye kuwa mkubwa wao, umugore wa bisi azoba mukuru kuri bo. Rero iri juru ry'Abayisilamu nk'uko muvyumva mw'ari majambo bazoba bibereyemo muri pornography bitanyene babita nibyo bazoba bibereyemo bobo ntibazoba barasenga bazoba bameze nka cya gihe cyose Sodomu na n'Igomora bibereye mu bijya nyene sinibaza yuko Imana izoba imbere mu byo bazoba bashira imbere nizoba iriyo mw'iryo juru ryabo. Rero iryo juru ryabo nyene bazoba ko banezerwa
bagirira biriya umwanya no kuduheragira rero mwanya wo kuja mu misigiti bazoro bakura hehe wo mugabo afise ingufu z'abantu 100 n'abagore 72 ni kuva ngaha genda ngaha uwo muri yaza gusa umunsi wose uzohera gusura uri mwivyo Imana tugwanire cyane amena iryo juru ndakabiribura mu izina rya Yesu gusa umugore ngaha kwisi bazoba ibintu kuba wonga mwisa zo bacenga mu Islam nazoba ari wo hejuru indere tuza kubereka umwanya wacu ku mwanya uheze tuza kubereka rero iryo juru ari ibintu bukeya tubabikiye iryo juru aho riherereye uburyo budasanzwe ariko bumvise amajambo y'Imana ndabifuje kudashika mu iryo juru mu izina rya Yesu Kristo amena tuseme alhamdulillah. Unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kuutangaza Uislamu ni lazima paje hoja kama hizi kweli. Kwa sababu gani? Hawa ndugu zetu walijua kuleta mada pepo ya Uislamu ni ipi. Mimi nililala na jiuliza nasema hii pepo ya Uislamu je ni ipi? Wataleta mambo mengine lakini kuja kuona kwamba wamekuja kuleta hoja na kutangaza Uislamu, lakini katika hayo ambao nitangaza Uislamu nimeshangazwa na kitu kimoja. Amesema pepo ya Uislamu sijui itakuwa na wanawake wengi. Akasema pepo ya Uislamu sijui watakunywa pombe. Pepo ya Uislamu itakuwa hivi na hivi. Mimi kama Alimasi na kama tunawahubiri wengine tunasoma vitabu tunasema alhamdulillah, kumbe pepo yetu tutapata mambo mazuri. Swali, hawa Wakristo hawa Wakristo wenyewe katika pepo yao watapata nini? Ndio swali lenye liko hapa. Waislamu watapata hayo, alafu wenyewe sasa watapata nini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tena mu Biblia acha wewe Musa unataka kumaliza makoko na baada tujakula wali. Tulia. Sawa. Sasa tunakwenda. Akasema hivi akaja kwanza ni lazima ujue bustani ni nini na pepo ni nini. Kiswahili kama kinakushinda, mimi ni mwalimu wa sekondari nafundisha lugha ya Kiswahili, ndio nikufundishe. Baba Musa, kama kitabu cha tafsiri tusikie Biblia inasema nini kuhusu pepo. Biblia takatifu ukurasa 2210 nilikuwa waambua nini ugali kipita bwana sindana wote. Tusoma mwalimu inasemaje? Mwalimu atataka kutwigisha ingejulikana hito mpotutori jambo katika na Biblia nayo. Biblia inasema nini? Avuga hati paradiso ni tafsiri ya Kiunani ya neno bustani. Ya neno bustani. Kumbe bustani ndio paradiso. Bustani ni nini? Paradiso. Bustani ni nini? Paradiso. Sasa aje aseme sasa hapa akatai Biblia takatifu. Endelea mwalimu. Afya. Tumaliza. Afuta haya. Inasemaje? Hiyo bustani ndio Edeni. Hiyo bustani ndio Edeni. Edeni ndio neno Kiebrania yenye maana ya bustani. Yani bustani paradiso na bustani na Edeni ni kitu kimoja. Waislamu takbir, Allahu Akbar. Wakristo Hawa na Eva walikuwa wapi? Walikuwa kwa Edeni. Walikuwa kwenye nini? Bustani Eden. Walikuwa kwenye nini? Edeni ambayo ni nini? Pepo. Ambayo ni nini? Bustani takbir. Kumbe sisi tayari bustani ni Eden. Eden ndio nini? Paradiso. Sasa akaja na tulaumu sisi. Ase tena mwalimu achana mwalimu tena hiyo Edeni eti ni bustani ya Mwenyezi Mungu. Acha tena tunatoa kwa sababu amesema mambo mengi. Alafu hivi Musa akaja hapa akasema hivi Waislamu siku ya kiyama, siku hapo kwenye pepo kwenye bustani wataoa. Sasa mimi nataka kumuuliza swali. Eva alimoa nani? Adam alimoa Eva Eden.
Kule bustani. Anasema bustani wa Musa. Wenyewe ndo wanajua. Sasa Adamu, Mungu alimuumba Adamu. Mungu akamwambia hivi, wewe Adamu, usihangaike. Nakuletea kiburudisho chako cha moyo. Kwa baby hiyo. Wapi? Peponi. Wapi? Bustani. Kumbe sisi Waislamu tunapata mazingira, tunapata sheria ya Adamu na Hawa. Kama Hawa na Adamu walikuwa peponi, Mungu akawafungisha mariashe. Pale peponi Hawa na Adamu walifanya nini? Mwalimu kalamu zinaandikwa, ngoja kalamu zinaandika ocha. Hakuna mwalimu. Atatarajia niko. Yerekana yuko ukirika. Mbona ndo yerekana? Yerekana yuko. Kwa Imana izochia Abayisilamu kurongora mwarike tubonyere bya Adamu. Sio vile. Ndio mimi nasema sisi Waislamu tuta kwenye pepo yetu. Mungu hawezi kutuacha hivi hivi. Ni lazima tuwe na mabebi, tuwe na malaha, tuwe na wanani. Sasa nyinyi huko peponi, nyinyi huko bustani, mtapata nini? Ndio mtuambie. Sasa mtuambie hapa tukaange. Wewe mnakuja Waislamu watapata. Alafu ni hivi hiyo. Sasa tuulize Biblia inasema nini kuhusu mambo hayo ya wanawake? Isaya au tena kwenye Isaya kwenye Mathayo kwanza. Tuanzie wapi? Biblia hapa ni mafuta. Ile moja Isaya. Inasemaje? Aravuga ati inasemaje? Kwanza kuisi. Akita mutaraje bamije tujanye na mutari tubwira. Akisi nije bimeze gute? Mungu apenda abaza mugiruku. Aravuga ati inasemaje? Uwo munsi abakobwa ndwi bazofata umugabo umwe bamubwira bati tuzokwirira ibyo kurya byacu, tuzokwiyambika impuzu zacu. Igitabo cya Yesaya, Biblia yera. Biblia inasema wanawake wangapi? Wanawake 7 bazofata umugabo umwe, watakimilia mwanaume mmoja. Waro kurongora batirga. Sasa sisi hiyo si Biblia. Arabana nyati tuzokwiyambika impuzu zacu, Imagusa. Oduhe. Utwitiri kwizina ryawe. Nawe. Petru. Longora kirikani. Biblia inafundisha hiyo siku wanawake 7 watamkamata mwanaume huyu wa Kikristo. Watakimbia. Watasema wanae, wewe tubariki kwanza. Alafu mimi nikupe. Sasa wapi hapo? Wapi kuna papa ya nani? Ni kitabu gani? Unaona kirikale wewe. Mfuate Biblia. Mnafuata Biblia. Sisi tunafuata maandiko. Kumbe Mungu anasema hiyo siku ya kiyama wanapita, tutapewa nguvu. Yaani hata unakuja unapika, unagonga, unastarehe kwa raha zako. Hamna shida. Na mimi ndio wanakula antilele. Sasa Musa wenyewe wanashangaa. Kwa nini wanashangaa? Kwanza wanashangaa kuona sisi tutakuwa na zaidi ya wanawake kule. Mungu atatukabisi tufurahi kwenye pepo, tulifanya mema kule. Mungu anatupa kila Mungu atatupa. Mbona tutana sio hivyo? Ni sio tu wanawake. Kuna mambo mengi mazuri Allahu Akbar ambayo hakuyasema. Sasa wenyewe wanashangaa. Kwa nini wenyewe wanashangaa? Kwanza hapa duniani mwanamke mmoja anawashinda. Kule wataweza. Duniani mwanamke mmoja anawashinda. Lakini wanawao sisi Waislamu tukiona hawa tunapiga wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 kwa sababu tuna nguvu. Mungu ametuma tuko ngangari. Sasa mwewe mkifika ndani mnalala mpaka alfajiri, hakuna cha kufanyika. Allahu Akbar. Hivi huichigiri gusa. Mwana kunifukuza tena, mimi nimemtaka. Ona hawa. Sasa Musa yeye Mathayo. Tunamuuliza Yesu. Yesu wewe. Tunamuuliza Yesu. Yesu wewe. Tayari tumeshafanya mema. Tumeshafanya mazuri. Huko
mara ngapi? Yesu anajibu. Sivyo hivyo 19:22 Mathayo. Anavuga ati ndipo Petro akajibu akasemaje? Akamwambia tazama shehe Yesu, sisi tumeacha vyote, kufuata wewe shehe, tukakufuata wewe shehe Yesu. Kwa nini basi uko mbinguni Yesu tutapata nini? Wanafunzi wa Yesu wanamuuliza Yesu mwenyewe. Sikia majibu ya Bwana Yesu. Maliza. Shehe Yesu akamwambia amin nakwambia ya kwamba ninyi mnanifuata mimi katika ulimwengu mpya. Maliza. Atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu bila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au mke au baba au kila mtu au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu kule mbinguni atapokea mara 100. Kwa jina sawa. Kwa jina la Yesu kwa sawa. Kwa jina la nani? La Yesu. Kumbe yule ambaye aliacha mke kwa jina la Yesu kule mbinguni atapokea wake wangapi? 100. Ndio wangapi? 100. Hiyo ni ukweli. Amen. Kumbe Wakristo wanajua maandiko. Musa, baba, kumbe Wakristo wanajua maandiko. Hao ni wachache hawa. Ni kweli. Tunawakubalia sisi. Tunawakubalia. Kule kwa jina la Yesu. Kama ulikuwa na baba umoja, kwa jina la Yesu mbinguni utakuwa na baba wangapi? Baba 100. Kama ulikuwa na mama umoja, kule kwa jina la Yesu kule utakuwa kwa nani? Na baba na mama wangapi? 100. Na ukiwa na mke mmoja hapa, kwa jina la Yesu kule mbinguni utakuwa na wake wangapi? 100. Kwa mujibu wa maneno ya nani? Ya Yesu. Ovyo. Tupingane nawe sasa. Jodi mpinge Yesu sasa. Mwalimu, sisi Waislamu hatuna matatizo. Pepo yetu sisi iko na venyewe viko tu. Ni hivyo. Sasa akasema unajua Waislamu watakunywa pombe. Sijui nini. Akatoa aya ya 78:36. Sasa acha tuchunguze. Sisi Mungu anasema nini? Kuna wapa Waislamu hawakunyagi pombe. Tena mwendo mnakunywaga pombe. Inawahusu nini? Mkiwa tu fresh. Ukiingia katika Uislamu ukifa, kule mbinguni utakunywa kipombe akileweshaki. 2:45 Qur'ani. Kabiri 45 Qur'ani. Ni gitabo ceranda. Izina ry'Imana nyene imbabazi nyene imvuru. Inasemaje? 45 46. Aho nyene babandi bisigira badakekeranya ko bazohura n'umuremyi wabo kumezi w'umuhero bakanizigira ko kuri we ariho bazosubizwa. Emwe bene Israeli, ndiyo nimwibuke ingabirano zanje nabahaye maze ndabarutisha abandi bantu bose bo mu gihe cyanyu. 48. Nimutinye umunsi umushaha utazogira icumarira uwundi no gusabira abandi ntibizokwemerwa, n'ibongano bizokwakirwa kandi ntibazotabagwa. Hari abantu nyine 9. Unibuke aho twabarokora na Farao nabiwe. Hii ni kwamba mwanadamu yoyote ukifanya mazuri kumbuka kwamba utarejea kwa Mwenyezi Mungu. Kweli. Na ukisharejea kwa Mwenyezi Mungu kuna mambo mazuri utapata. Wewe unakwenda kufanya mambo mazuri sehemu. Kule sehemu unakwenda kufanya mambo mazuri kuna kitu ambacho utapata faida. Sasa wewe uko hapa duniani unatenda mema. Sasa wewe unategemea kule mbinguni utapata nini? Ndio tunataka njooni nini mtapata nini? Musa Qur'ani 457. Reka tuanze tuje turaliseti kanise insha Allah mwalimu.
acavuga yuko ubazo ari biboreza bigira aho nyine aca wiki bande ikataro bari mwijuru bazungurutswamwo ibirahuri birimo ibinyobwa biryoshe biminunuka mu masoko yo mu bwami bw'ijuru haravuzwe mu bwami bw'ijuru byera bifise n'akanovera kubabinywa icyambere ntibigira ingaruka mbi moja kandi ntibiboreza mwili. Kumbe sisi kule peponi kutakuwa tafanta ya orange tunakunguta, patakuwa jus tunakunguta hapa yenyewe hapana hii hapa kule zitakuwa na ladha nyingine, itakuwa na ladha nyingine, sio ladha ya hapa dunia. Ukenda hapa unakuja pombe yako, unakuja hapa unaweza kutupikia nane hapa, kule hakuna. Kule itakuwa ni vitu viko na ladha nzuri. Sasa nini, njooni hapa mtuoneshe makosa au hiyo pepo. Nilikuwa najua pepo mtasema pepo ya Waislamu sijui iko basi fulani. Kuna ni hilo. Ndio mmekosa mada kabisa. Tutawakaanga na mtakaingika leo hapa. Natachebusha. Musa baba An-Nisa 57 An-Nisa kane itaro nindwi inasemaje? Kuzira k'Imana ngeni babazi ingeni mbuwe kane itaro nindwi nyamaiza itaro nindwi aravuga ati igitabo cya Qur'ani mwambie mbio aravuga ati haraka aravuga ati senganisa aravuga ati na bamwe bemeye akanakora ibikorwa byiza tuzoninjiza mu mirima yo mu bwami bw'ijuru itemba nk'imigezi bazokwibera mw'ibihe bidahera bazonaronkamwo abagore bacorowe kandi binjize mu bitutu bibereye ijisho. Unasikia hii moto? Mungu anaanza kutuambia yale ambayo sisi tutapata hiyo huko peponi, na ndio maana sisi tunasema tunajivunia tutaingia kwenye pepo, kwa kuwa Mungu ametupa sisi ahadi. Waislamu tutaingia wapi? Peponi. Mwezi kuyajua kwa sababu hakuna sehemu yoyote Wakristo wataingia peponi. Mtajua mambo ya peponi na mtaingia. Labda tuwaulize mambo ya motoni tutakwambia, lakini mambo ya peponi 68 40 mirongo ine na 43 aravuga ati kubasoma n'abandi kazanye nikaza Qur'ani nyiranda aravuga ati ndiyo 43 kandi tuwa sasa ni witi ndiyo hiyo maliza. Aravuga ati inasemaje? Aravuga ati ndiyo yemwe basati banje nimuzogira ubwoba n'uyo munsi kandi nimuzoganya mwebwe yemeye amajambo yacu ndiyo mukaba n'abayisilamu nimwinjiye mu bwami bw'ijuru mwebwe n'abakore banyu muri nezererwemo. Mungu anasema hiyo siku sisi Waislamu tutaingia peponi. Alimasi na mke wake, Musa na mke wake, Mudriki na mke wake, Amuri na mke wake. Yaani ukiona wake kama ulikuwa na waine wote wataingia peponi. Wakifika mle Mungu anawageuza wanakuwa wazuri kushinda wale wanawake wa peponi. Unamtazama mke wangu Aisha, vipi mbona unageuka uzuri? Wewe utanitoa wapi wewe? Alafu mwalimu kile kala kole baba Kristo wanawake mazote wapi? Wakitoa mimi nakuwa Mkristo. Mwanamke wa Kikristo ataenda wapi? Hakuna. Mwanamume ataenda wapi? Masabiri Musa. Wakitakusabiri Musa. Mje huko sisi tuwafundishe kisi mtaingia peponi. Mwanamke wa Kiislamu anakwenda peponi. Kwanza anamnani Mwenyezi Mungu, anasali. Anapoona akimwona bwana Amuri anaingia anamshika kwenye mandevu, Amuri ananenepa. Pepo hiyo anapata. Lakini wewe hakuna pepo ya Uislamu. Haya ambayo umeyasema hapa ni Swahili na ni mengi na yako kweli. Njooni mtuoneshe hiyo pepo nini, kama ni mbaya ama ni nzuri. Alafu na mimi mtuoneshe yenu mtaenda wapi na mtapata nini. Ndio mada hapa. Njooni pepo yetu sisi ile wote wanazungumza vitakuwepo na vitakuwa. Sasa wewe ndio mtuoneshe ubaya. Yaani Wakristo wako kila sisi tunawafundisha, tunawakubalia. Sisi hatuko kama nyie cha ukweli mnakataa. Sisi cha ukweli tunakikubali na cha uongo tunawafundisha. Pepo ya Uislamu maandiko kama kisu nilivyosoma na nimesoma Qur'ani itakuwa sio hayo tu.
na msija mtasikia bwana atakuja. Pepo ya Waislamu iko chini ya miguu ya matokeo ya wakina mama, ndio atakuja hapa matusi tu utasikia. Kama mko ana mume panjooni hapo mnasema tuwakaange. Kama mko utasikia pepo ya wakina mama iko chini ya miguu yao, iko chini ya matokeo na wake. Utasema panda njooni, msina mapema, msingoje tunaenda tunasema njooni hapa kama mko ana mume. Baba dini ya Uislamu, dini ya Uislamu kubutisha roho mbili za ahera, kutuishi minaza iliyoje na roho ya roho, haruna zetu roho ya kiwiliwili, haruna zetu mwili ya roho, haruna zetu ni ya Mwenyezi Mungu. Hakani mama kaya wapo watu wake wema, ahera zaikora na roho ya kiwiliwili, haruna zetu mtakuni kama hili yaliyotaja hapa na katika sura nyinginezo kama mabustani wanawake wazuri na vimea na vileo. Nimba ifuza kuja mjini kimborogwa nicho kibazi iturimo mutiringi kanyaji bikorera jipo itori ndo bijano niba shaka kuja muri to jipo leo nibazo tugira yuko rino jipo ariko twarabagira abantu bose mugihe batangaza ubwisilamu babyo abantu bake mu dini rya Kisilamu kumba muhamagara kubagera mu jipo kimborogwa mbego horo kandi mutanyizoga muri mafungo bariko baribika ariko wese ariko bazinyo kwa uficho Mugorane ikigo tuvuga giti nibyo juru barayihawe yaje atatanga isomo ryo muri Yesaya umwitaho yirembeye Yesaya 4 ku murongo wa mbere gico gihe ngabakobwa ibyo bazofata umugabo umwe bamubwira ati ngo tuzokwirira ibyo kurya byacu twirambike tongere twinyweshe ngariko kugiye kwitira igitsina byawe sibyo none sibyo yasomye kandi mwanditse muri Bibiliya. Ikibazo rero ayo majambo yabitse ahantu Imana yashigikiye ntiyashigikiye icyo cy'umutavuga gute avuga gute irara bitobora abakobwa b'Isiyoni. Aha bari kuvuga irara bitobora abakobwa b'Isiyoni uvuga yishigikiye Reni majambo ibyo siko mu ijuru ivyo bito kurongorana mugena gupiga janariya mu bubare dusura sexy sente mabate hehe mugapara kwigisha abantu ngo bizani mu ijuru biragahera. Haleluya amen. Ndavuze abantu babo bacyaryoherwa ndavuze abantu bacyaryoherwa. Okay turanganye rero sibyo bamwe abantu bose bifuza kujya muri iyo juru y'Abayisilamu muba ijuru mugomba kujya gute mujemo atavuga ngo Yesu yavuze ngo aho titiyo bakabishumbusha iki umurengera ashatse kwerekana yuko aho ibyo byose n'umugore n'abana bakabishumbusha iki umurengera mukwerekana yuko muri iryo juru ryabo bazorongora mu ndebe barongorwa sinavuze sinavuze reka Yesu yamuvuguruje sibyo rero usomera Luka 20:33 kugeza 35. Amagambo avuga gute anamizuka muri Yesu Kristo yabajije azoba mukanda muriro. Aha ngo mugore mutuka azoba mukande ko bari bamufise bose uko ari ndwi sawa ariko abishura Yesu yishura gute atabisi bararongora barashingirwa abemera bagushika muri Yesu abemera gushika muri Yesu mu bapfuye bararongora kandi ntibashingirwa Murashira professor Niwige para kuzaza ugiye muri birenga bakwibuka uje siko turimo ikiba tuvuga giti nijajuru y'Abayisilamu urabone usobaji na baba haza peponi tunagatandatu namba ikisema haza peponi urupapuro rwa 36 mu ijuru y'Abayisilamu avuga gute soko
kwa mjuru yuko watu wanakwenda kuchukua vitu vizuri vizuri. Mlija chukua na watu wanakwenda msoko wakatari wanatamani bila ya kulipia. Wanataka kulipa. Isitoshe watango kandi huko hakuna mabadilishano ya pesa. Kandi lao kunajua vitu watanga amahera. Soko hilo ndio soko hasa. Ni supermarket. Ni supermarket. Na aina yake ya kipekee. Mungu ni supermarket ni motike yisani. Ikajumile na motike vrema. Ikajumile mzembile. Ngijirira ubuzembile. Ngijirira n'abisabo. Ngijirira n'abisabo. Bariza bari mu buzembire. Ubuzembire na supermarket. Barazogura kwagusha ntangorane. Lero amatakura n'uko kuri gusa hari isoko yari gihari. Oya ni bako zorona kwagusha. Ako ribo jivuma bashaka gutwara n'abantu. Biyo ibintu bari kwagusha koko. Nigiye kugatwasa inyandiko hano hari abantu bize. Umutera kwa abantu bose batize. N'abatize imana yawe ubwenge bwo gutahura ikiri n'iki nishiza. Barumva ijambo akavuga ati ibyo ni iby'ukuri cyangwa ibyo si iby'iki si iby'ukuri sibyo rero. Okay, turabandanya rero gushingwa. Ikigo kuvuga giti nidajura igiti y'Abayisilamu sibyo kigo. Acabaza ngaho rero acatangura kwitangira. Sibyo? Acatangura kwitangira. Yari yazaga wenda nabwo gijuru ngo Abayisilamu ngo rimaguru. Kubera ko muza kuvuga ndabivuga nyene. Samaki namba kweli mwaminifu. Soma. Kweli mwaminifu. Avuga gute? Pesa itua. Avuga gute? Amajambo avuga ngo. Uvuga ngo tuza Islamu. Pepo. Tuza Islamu. Pepo. Tuza Islamu. Pepo. Iko chini ya miguu ya kina mama. Nikumbuka. Nikirikala tunajua kusikia maguru yangu. Yala gore. Yala yari musimba ko bari kwatanita amafrena manduwaje ubwenge bwose na buri mu bagore icyo kora cyose ubwenge ni mu bagore ariko yigisha iby'ijuru ubwenge ni mu bagore abantu barabacaganiye ko bakwigisha abantu badakiza amajambo y'ubugingo bigisha ibintu by'abagore gusa nta bindi biri mu biga yabo niyo mpamvu iki gitabo twasomyemo umukweli mwaminifu haje amajana 23 inama y'ikisema pepo ijuru ry'Abayisilamu iko chini ya miguu y'abagore Jenda bivuze achaza nakora kujuru y'umusi w'amaguru y'abagore ibyahito n'ikirenge ibyacu watubwira yuko umugabo umwe gatororwa ingufu z'abagabicana hanyuma akapiga umugore wopfa murazi kuyagira ngorane mukuru n'ahajyana imasa yahagarara ati jewe niragira mu ijuru nzafise ingufu y'iz'amatosi ijana hanyuma imana ikireza akagore kameze n'agaciga murabivuze ngori ikibazo n'iki none niba wowe aribasi cyafise ingufu z'abagabo ijana umugore wawe ijana n'akazi afise wowe umunezero wiwe azaba ari uwahe muri iryo juru abagore b'Abayisilamu bararengana uko ni gutesha agaciro umugore sibyo rero uko ni kwerekana yuko umugore ataca amaze ni kwerekana ko umugore atakindi yaremewe ari ico gusa barabarengana barabahohotera ni kubahohotera twene reka tubavugire kuko turashaka ko mukira mu izina rya Yesu amena barabyase urashaka icyo kintu kugira ngo bazakomere baguma ngorane rero tubamere gucika sibyo rero isomaji nambaba icyo kintu cy'abahungu aterekane ntabwo ari kuri tambitambi barabira amadira soma naimba ikisema ndiyo kusema ndio kuvuga wataingia jehanamu watoto mumuriro pia watakaa salama watoto mumuriro wao amahoro n'umufataje ndabo ngo watoto mumuriro wa jehanamu ngo pia watakaa huko salama ese mumuriro wao haba amahoro Ibanga pamara ari mumuriro nukura yuko ikintu cyabo bizera nigiri kandi kandi
babisigurira kurani kivuga ati muri icyo kintu byabo aricyo gihaza mu hotera y'amahoro kisha hanyuma ukiza katika moto uracoca mu muriro moto uwo muriro rero pepe nicyo kiri murabona cyane kumva rero pepe twabona y'abayisilamu ninde ni jehanamu icyo kintu yabigwi yakibihana icyo kintu cyabo ni munsi y'amaguru y'abaki y'abagore munsi y'amaguru y'abaki y'abagore aha ikintu cyabo ni munsi y'amaguru y'abagore abagore baragize abamarayika b'amajambo bagize yo kuri bakirizi barasabuye bose kinya muri majambo n'abagore baharumatisha niyo biro kweli reka nabwire ikintu kimwe niba ubona abagore batera induru hajya nibagera muhira baraza kwiyumvira ati ese rero mamana jewe nzoyishobora kweli umugabo umwe agomba isumbuza ababijana yewe barabikabishobora inzigumiwe ko wumvyuka Haleluya amena Imana dufashe cyane kandi turinde kujya muri icyo kintu cy'ibitandukanye mu izina rya Yesu amena Ngavuze twebwe abayisilamu ngo turongora abagore benshi. Abayisilamu kintu kimwe kwanza, ibihugu byasinye umugabo arongora uwundi ni ibihugu by'abayisilamu cyangwa n'iby'abakristo. Umusenyeri mukuru wa Anglikani mu Bwongereza niwe yatangiye gusinya umugabo arongora uwundi. Umusenyeri umukristo takibir mwe murengana abagabo ku bagabo murengera abagore mu bashobora umaze kurongora umugabo nkawe murengera umugore inyandiko takibir inyandiko iravuga iti abami b'embere bahora ni biro kane muri icyo gihugu hariho n'abagabo bendana urasikia sasa takibir leta zimwe za Amerika ni igihugu cy'abakristu cyane icyo cyatangiye gusinya umugabo arongora uwundi nta gihugu na kimwe cy'abayisilamu kimaze gusinya ayo mategeko amagaboro ngingupabo woronka ingufu zo kurongora umugabo nkawe wokurahe zo kurongora abagore takibir Allahu Akbar ndagira abanda bagabanyura mwebwe yenyewa takibir Allahu Akbar abayisilamu bavuga yuko mw'ijuru ngo ntakugira gute nta korongo nibyo kabisa abapasiteri mwize bibiliya ndabereka umugore wa Yesu mw'ijuru muri bibiliya abayisilamu nibo benshi abisilamu umugore wa Yesu mw'ijuru azorongora wewe niho utorongora takibir ibyashiro Yohana ibirira rimwe icenda haravuga abanyonyore haza umwe muri babamarayika ndwi hari bafise zabyandwi izo yitagondwa ibyereza avugana nanjye arambwira ati ngwino mwereke umugeni umugore wa wa mwagazi w'intama ibyo ishura Yohana nibyo Yohana yeretse ibyo mw'ijuru umugeni wa Yesu umugore Yesu azorongora mw'ijuru abayisilamu ndababase Yesu akiri ngaho ku isi yarongora niba ari umuceri kuri mariage yawe nta n'umwe tubizobaho mw'ijuru harimo icyo cyose gusa yararesha ngo mw'ijuru nakurongora profeseri babazorongora wowe mukura nibwo uzoja mu miriro n'ahandi uri uwo mw'ijuru worongora takibir umukristo azoja mw'ijuru ukuboko hejuru pase wawe abakristo bazoja yindira acha wewe maneno mengi urakoze abakristo muzoja mw'ijuru sisi Waislamu tutakwenda peponi sio mbinguni Wakristo mw'ijuru Mariko 13 itatuharibu Mariko
ijuru wananijua hawa Waislamu. Nagiye muri Maruko 13 11 13 muri Maruko. Abakristo bose bazoja mu ijuru. Mumvirize ijuru ryanyu ngaho. Aravuga hati abakristo bazoba bari ijuru. Amajuru muzojaho. Amajuru nisi bizorangira. Bigigingute bikunjwe takibiri. Abo muzoba muri mu ijuru. Imana ikacikunja amajuru igaterera hariya nawe murimo. Twebwe pepuni Waislamu hapo vipi? Sawa kabisa. Kuna pepo na mbingu. Anakupata zitafutwa. Waislamu hapo vipi? Safi kabisa. Ngoja nyuma. Ijuru. Ngomba kuja. Chage na kuja. Yesu yavuze kwa zonwa hehe. Ijuru. Matayo 26 29 zahaja. 26 Matayo. Abayisilamu. Haravuga yuko abagabo mu gusoma Bibiliya babamba amarori ariko niyo vimba nuko nibazi Bibiliya sura ngaho 26 lakini umviriza soma mu Kirundi. urakoze cyane na kare ngana gomba nyoteza 26 soma mu Kirundi ndabanyonyore 26 arabwaje avuga gute ariko ndababwira je Yesu yuko hera none nazongera kunywa kuri izi nzabibu. Yesu avuga ati sinzongera kunywa kuri izi nzabibu sinzosubira kunywa kuri kanyanga gushitsa kuri wa munsi utangira iyo kanyanga namwe umutobe wazo gusha ubwami bwa data wo mw'ijuru. Kumwe mubwami bw'Imana Yesu azogira gute? Yesu azonwa mwebwe. Ona sasa takibiri Waislamu. Habibu yuko anafungua kitabu anazichungulia hizo andiko. Baba atawaga mw'ijuru ry'abaza muri mwanga alikuwa azijui. Wako wanachungulia vitabu. Mnanijua nini? Msule mkoroke dabaleni. Takibiri. Allahu Akbar. Mw'ijuru ngodafu gwazihari. Waislamu ijuru nafu gwazihari. Mbinguni hakuna chakula. Abaisiraeli bari imfungurwa zivuye mu ijuru imyaka 40 bari mu bugaragwa zavuye Waislamu bilitoka kunywa kula. Waislamu walikula hivi mwa mna elimu mweli. Waislamu hao wana elimu. Biblia tuwafunze afu anataka Biblia Qur'an. Mwa Qur'an mpaiweza. Unajisikia natoria macho utakona leo. Atakunyonyora wewe. Yachienda. Hapa nasema hiki bwana hiki ni hatari. Takibiri. Allahu Akbar. Yachiacha ha. Mwizayo 16 kane. Yabiza hajayo. Mwijuru harinja. Upayo kuva 13 kane. Havuga gute? Basoma nabandika muri ca gitabo tagira mwene cyo kiravuga kiti 16 kane kuvayo. Havuga gute? Mazu wora abarira Mose ati nabangira ngo ndabacucumurine umutsima ubugari bupfuye mw'ijuru. Soma neza mw'ijuru cyane mw'isi. Mw'ijuru ubugari bw'ipfire mw'ijuru hari ubugari ikivude takibiri. Allahu Akbar. Ndio yasi Biblia alikuwa anachungulia anasema ni hatari. Watu walipanga hii mada alikuwa sijui. Wala tujua sisi wewe. Ubugari ruraenda ko rero. Mbinguni kuna kinywaji na kuna chakula. Unataka kukataa? Hawa watakula ugali. Hanyuma ngeti pepe Waislamu. Niko miguu ya nani? Kila mama. Waislamu kama unaheshimu mama utaenda wapi? Motoni. Utuba abavyeyi uzotahe umuriro. Matayo 19:16. 19 Uturiza haja. Utuba amasona nyoko uja mu gikoni kabisa. Ona hawa. Allah. 19 mwalimu mpaka lini wewe? Matayo 19 kangahe mwalimu? 19:16. 19:16 Matayo aravuga ati muri kwa rutamu tagira mweneko
yavuga gute aravuga ati iminota 5 n'ibisho hari umuntu kuri we aramubaza ati mwigisha muri ki ndondowe nk'ubugingo budashira hagenda umuntu kuri Yesu arabaza mwigisha mwarimu profeseri hari abantu bari ngaha abakristo bagomba kumenya kwinjira mu ijuru ni gukora iki umviriza Yesu banganya aramubaza ati ati umbariza iciza inziza ni imwe ariko asangwa ugomba kwinjira mu bugingo witondera ibyagezwe umviriza ibyo ukwiye gukora kugira ujya mu ijuru ndazi ko urushinge rubabaza ariko rugakiza aho ni sawa ariko muraza gukira reka batakibwira Allahu Akbar ndabanyonyora munyonyoke nyonyora kwiga iyo amabaza ati nibihe Yesu aramwishyura ati aramwishyura gute ukice ntugasambane ntukibe ntukagiriza ibinyoma abandi wubahe so na nyoko takibiri Allahu Akbar Waislamu kama washimbarana na wingi wapi ibyo ni bitandero ibyo unaona sasa ndio tafsiri hiyo aya tulipige sasa hiyo baba umbiriza ku bitandero iko chini ya miguu ya kina mama kwa tabu sikiliza kwa tabu umviriza kubera ingorane baronse abavyeyi kwa tabu za uzazi kujya bakuvyaye bagusamyinda bagutwara inda amezi 9 na malezi ya watoto na rasiyo basi wasifikiri nimuyumvire yuko yabaretse yabibagiye Imana nishobora abavyeyi ariko uhoraho abafitiye ibihembo byiza kandi iryo ni itego ry'uhoraho n'isezerano ry'uhoraho takibiri abavyeyi b'abagore ngo abayisilamu ngo mwijuru ngo bamwizonga ziboreza wewe urasoma Qur'an wasilamu wanajua Qur'an amo nawo atayijulia watu yangu porojoto itatu n'indwi mirongo ine n'indwi Qur'an umviriza haja ndakunyonyore ikinyobwa cyo mwijuru bari bisubira ku ishuri ibinyobwa byo mwijuru ntibigira ingaruka mbi kandi ndibigira ingaruka mbi ivyo tuzonywa twebwe hamwe na Yesu kandi mwijuru kandi bandanya nibiboreza ndibigira gute nibiboreza takibiri Allahu Akbar Waislamu raha siraha wanasema raha mkono juu wa kwanza mimi takibiri Allahu Akbar semeni tena haleluya amena amena basi babiri muza nimugende mubuze leta zimwe za Amerika Ubwongereza ibihugu by'abakristo ibiraya gusinya umugabo arongora urundi tubonge mwebwe muvuga twebwe turongora abagore twebwe turekuriye kurongora abagore ariko ibihugu byanyu by'abakristo byashinze ko umugabo arongora urundi nica Bibiliya ivuga gute Zakariya niyoneshe Zakariya 14 kabiri avuga ati avuga gute utazoba nkoranije amahanga yose ku munsi w'umuhero atari Yerusalemu ukuzotsindwa amazu asuhurwe bafata abagore babende ku kagore urumva Bibiliya yanyu irigisha konga abagore ku kagore uzira mucyo bikidabo kwingutu garuka kuri oro tubongere ndagitabo mufisi tubongere icyo bita Bibiliya Islam hari niba Imana hari igitabo cyitwa Bibiliya nicyo gituma usangamo amajambo bayo tubongere takibiri Allahu Akbar yabiza ngaho mugomba gusuzuguza ubisilamu ni mwebwe bisuzugura tubongere takibiri Islam tuwende japo tu watakusarawisha Uislamu wanaweza hao Waislamu hapana mwende mtazarawika tuwaongeze sikia utomato tuongele nitupiga buti hapa Misali 9:13 imigani 9:13 aravuga hati ukuntu umugore w'inderegeteranye nk'abaryaha nimbura bwenge umugore akoma induru niki nimbura bwenge kandi n'indegeteranye nimbura bwenge kandi nacazi nacuzi bariko baraguhenda takibiri Waislamu raha siraha
tubongere mwarimu tubongere akanyuma musubire mugaruke nganda bamenye akanyuma ngo bazoronye ingufu bakora ibintu nk'ibiri bazero mu bamawe mu banyisirayeli kati cyane ngo bagire abagabo bendana mu bisirayeli iyi ni bibiliya surana mwene mruti hapa tuaruti Naomba niulize swali sawa na muda ambapo unafikia. Naomba Wakristo wote ambao wanamsikiliza pasteri wao. Pastor amesema Waislamu habari za peponi, amezungumza ziko chini ya miguu ya wakina mama, amezungumza habari za peponi kuna botike, amezungumza kwamba peponi ni fasi pamoja ni pabaya, kwa maelezo yake hayo. Sawa, ubarikiwe katika mafundisho yako kama hayo. Lakini swali langu mimi nakuja kulijenga hapa sasa. Swali langu nakuja kulijenga hapa. Na atakaye kuja pasta, mimi naomba aje mstaarabu, mwenye kuelewa na mwenye ataelimisha watu. Wakorintho wa pili sura 12 mstari wa 4 nisomee. Wakorintho wa pili 12 inasema, naam, yakuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika ambayo haikujuzu mwanadamu yanene. Tulia, inatosha. Andiko nasema akanyanyuliwa mpaka peponi. Alipofika mle peponi akasikia maneno ambayo haijuzu kwa mwanadamu yoyote kuyasema. Swali langu, peponi aliyenyakuliwa huyu, hiyo pepo iko wapi na pataingia watu wa dini gani? Umwigisha habari ikibazo aravuga uryambere abagira ati iri juru yabazogomba kumenya yuko iri juru tabo rihari, anabaza ngo rizokwinjiramo bande. Siko yaravije Paulo ariko aravuga n'amajambo yagiye avuga yuko yumvise havugwa iby'Imana w'umuntu ashobora gute atovuga muri majambo byari ibintu birenze bigoye isobanuro bihambaye iby'Umwana w'umuntu akiri mu isi, akiri mu mubiri wa kimuntu atomenya. Muzi impamvu? Somera avuga gute Abikorino ba 12. Wewe kumurongo wa 3 baravuga ngo kandi nzi yuko umeza cyo, ubiriza ngo nzi yuko umeza cyo namba yari mu mubiri. Ubiriza niba uwo muntu yari mu mubiri mwene majambo yari mugizi w'inabi ari muri bikorwa bya kameremere kandi namba atari mu mubiri simbizi bizimana ati ubizi niki Imana uko twese ngaho, uko turi twese ngaho, imigenzo yacu twese ngaha izwi ni Imana gusa. Yaduganywe, ubiriza yaduganywe akajanwa muri paradizo. Aha rero Paulo agarutse avuga ngo yaraduganywe ajana muri paradizo akumva ibitovugwa. Ubiriza ngo akumva ibitovugwa, ibyo umuntu atemererwa kuvuga, ibyo umuntu atemererwa kuvuga. Muri majambo rero ageze muri paradizo, aduganirwa muri paradizo, yumvise muri paradizo havugwa ibyo umuntu atemererwa kugira gute kuvuga. Erega nibyo mu paradizo havuga iby'Imana, si iby'abana b'abantu. Icyo mu paradizo si iby'abana b'abantu bemerewe, ahubwo ni iby'Imana igize gute yemerewe. Nicyo gituma iby'abana b'abantu twemerewe mu kurongora abagore benshi uko nuko murabivuga. Bivuye mu paradizo si ibyo bibayo, harayo iby'Imana, iby'ababebi wapi. Nicyo yari baravuga rwego nibwo bisobanure. Ikibazo rero kigejuru ririho y'Imana ritajya bijyana n'abantu bakameremere bemerewe. Icyo ndagihejeje. Reka dushyire isomo ryo mu Bikorino ya mbere 9. Ariko nuko handitse ngwigisha ritigeze kubona ingirizi igituma bimaze uko nuko ibyo bijuru n'iby'amaso atigeze kugira gute kubona. Abagore babiri birirwa murababona n'igiti kitigeze kumva, n'igiti kitigeze kumva nibyo kitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, kitigeze kumenyekana ngo Imana yabiteguriye abayikunda, yabiteguriye abayikunda. Imana yabiteguriye ni ibintu bikiri ibanga by'amaspesho, si iby'abagore
mudeni dusanzwe tumenyereye. Abagabo bazokwinjiramo ni bande? Abazokwinjiramo ni bande? Abayitunda. Jewe ndakeneye ko bivugira jewe jenyene, reka kunshira mu ijambo. Icyo Imana rero yateguye, yagiteguriye abayubaha, bakayingira abo icyo yabateguriye ngo ntigishobora kumenyekana mu bantu bari muri no mubiri. Mu yandi majambo ni iby'Imana gusa, ivyo gutigeze kumva cyane kugira gute kubona. Kandi mbega mbwirwa mu bagore hama mwijumbo w'abagore itandukano riri hehe? Azoba ariko aramupfiza aho hantu cyangwa muri Havana atabaga tigona bizokwinjiramo bande berekana bazoyinjiramo naberekane kugenda kwereka yuko mfise akanyaro no kuyirata ko nzoyinjiramo ndakwereka bazoyinjiramo muri Korowani apana no muri Bibiliya muri Korowani 5:69 tukufu nitoma njonjo ndakwereka muri Korowani bazoyinjiramo iryo juru rizokwinjiramo bande natoa manjonjo nani ataingia huko ndani ya Korowani kwani nikienda ndani ya Biblia mtakataa ili msikatae sasa natosha andiko ndani ya Korowani kwa mazungumzo ya Mtume Muhammad. Hakika walioamini sikiliza Korowani nasema hakika atanyeka abizeye umviriza bazorijamwo n'abayahudi kwanza mayahudi abana ba mbere n'amasabayi abakabiri masabayi bimana wa sabato n'abakristo bandanya n'abakristo waliomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na wakatenda mema basi watapata malipo yao kwa Mwenyezi Mungu. Korowani natuambia hivi na wabwiye mutekereze tugure mu kigo cyangwa bijya mu kigwa sinza ngaha ngabangana yitenze bitaye sinza ni parara mbari nyandiko kandi bisobanuye yabagiye ikibazo ngo none ni bande bazoyinjiramwo. Korowani vuze ngo atangeka abantu bizeye n'abayahudi abakristo abasabato uwo ari we wese muri abo azokwizera Imana gushika ku mperuka kandi agakora icyiza bazohabwa ibihembo n'Uhoraho Imana. Watu wamesema Waislamu kwenye somo hilo, mbona tunaona 13 Waislamu mko wapi? Nyinyi mko chini kule. Mbona mzauri kwa mnakanika haya mwezi? Ndio wa kina mama. Umnatumye. Ahonyene kwa wale tukufu kabiri 52 ngumanerekana bazoyinjiramwo. Isinariko nyinshi muri Korowani. Nani Biblia mweza Korowani tuwata ni wanani wataingia nipe mafuta mbili ya Suratul Bakara mbili yake ya 62. Hakika walioamini Korowani narudi maneno hakika ataweka alizeye ni wanani na Mayahudi kwanza ni Mayahudi na Wakristo na Wasabai bimana wa Sabato yeyote atakayeamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akatenda mema yeyote atakayemwamini Mwenyezi Mungu siku ya mwisho na hakatenda mema basi watapata malipo yao kwa Mola wao. Watapata malipo wapi? Kwa Mola wao. Ndio wataingia peponi. Watakuwa na malipo peponi. Makristo wanasema ndani ya Korowani. Watu Waislamu wamewataja ukiwaje kishuru awaje kama ujuru. Wakristo amekuja pasta hapa na nikasema kwamba sitaki pasta atakayepanga hapa alete palala. Sawa? Amekuja hapa mwalimu aliyepanda hapa. Nisikilize vizuri. Pasta aliyepanda hapa amejitahidi sana kuweza kutaka kuliokoa kanisa. Akasema hivi, Wakristo eti katika Qur'ani inaonyesha uwazi eti Wakristo wao ndo wataingia katika paradiso ambao Qur'ani akasema ni peponi. Ndio akasema hivyo.
Yesu, kwanza hawa Kristo wenyewe Yesu unawakubali? Mathayo sura 16 aya 20 nianzewe. Mathayo 16:20. Usikilize Yesu anasemaje wazi. Wale wanaosoma na kuandika. 16:20 Mathayo inasema. Inasema. Naam. Ndipo Yesu alipowakataza sana wanafunzi wake ya kwamba wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Yesu anataka Ukristo ili Muislamu ataenda peponi. Wanaelewa. Akatoa aya ya Qur'ani, eti aya, sikiliza mwalimu wenu alichokisema kwenye Qur'ani ni tofauti na maelezo ya akili yake mpaka na aya. Qur'ani nisome hiyo sura 6 Sura 5 aya 69 inasema, naam, hakika wale waliamini namna ya kikwao zamani safi na Mayahudi na Masabai na Wakristo, naam, watakao muamini Mwenyezi Mungu kama hivi anavyosema Nabii Muhammadi, kama hivi hapa saliparuka mtangaruka hii, kama hivi anavyosema Nabii Muhammadi na siku ya mwisho na wakafanya vitendo vizuri, basi hao watakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Safi. Maelezo yanasema, naam, Mwenyezi Mungu anabainisha hapa ya kwamba watu wenye kuwa na dini zingine za Kiyahudi na Kisabai na Kikristo na dini nyinginezo siku ya Kiyama hawatakuwa na usalama. Safi. Na wala hawataipata pepo mpaka waufuate Uislamu. Baba wa Kristo Yesu ataenda peponi. Nitoe andiko Waislamu, nitoe Yesu anaenda peponi. Nitoe kitabu cha Luka 23:43 inasema, Luka 23:44. Naam, inasema mwalimu, 23:44 Luka inasema, naam, inasema Yesu akamwambia, amina nakuambia, leo hii Yesu utakuwa pamoja nami peponi. Allahu Akbar. Yesu atakuwa wapi? Peponi. Kristo atakuwa wapi? Peponi na mbingu zao. Hata tuonyeshe kusoma kitabu cha Luka 13:25 nimalizia hapo baba. Luka 13:25 tuangalie inasema, wakati mwenye nyumba Yesu atakapoingia utasimama safi na kufunga mlango safi, nami nitaanza kusimama nje na kubisha mlango safi, nikisema, Bwana Yesu tufungulie, Bwana Yesu tufungulie. Yesu atajibu akisema, atawaambia, siwajui mtokako. Ndipo atakapoanza kusema, tulikula mwili wako na tukanywa damu yako na walifundisha katika njia zetu. Yesu atajibu na kusema, nawaambia, ondokeni kwangu, siwajui mtokako. Amena hashime changu Hamza ajakuwa ngo Yesu yuko wapi? Peponi. Yesu aliye nijuru mrunga niko abuze. Atagongotewa ngo wakitu atakwenda wapi? Motoni. Yakijigania ngo motoni. Alika tabanga yemera ko Yesu ari hehe? None ko Yesu ari mwijute gatuzaturi hehe? Yohana 15 umurongo wa mbere avuga gute? Yohana 15 wa mbere hari majambo avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu. Yesu atubwira ngo musiwe na hofu nyuma Kristo. Mwizere Imana nanjye munyizere. Umira kwa data hari amazi menshi. Yesu ati kwa data hari amazi menshi. Yaratari amanero ngiyo. Ariko tugiye kubategurira hanyu. Yesu ati bavuze bari mwijuru atavuga ati ngiye kubategura. Ndabategurira hanyu. Kandi ngiye kubategurira hanyu. Yogira gute? Zogaruka kubajani wonje, zogaruka kubajani wonje. Mahondi Mame abaruhumura. Mweko Yesu ari mwijuru. Yari ari mwijuru ariko adutegurira kugira ngo azoze kudutora. Aho azoba ari Yesu.
kifununi kitu ukurasa wake wa 4 niko na mbele. Ninaomba ukisema sikiliza ninapewa najenga hoja alafu nauliza swali langu. Wewe umepokewa na Abu Huraira. Watu wabadui aliyekuja na mtume Raile ukurasa wa 4 jamani. Naam niko hapo. Unaongeleza ngo yadi Islam wende Abu Huraira ya hao Abu Huraira akamwambia akamwambia nielekeza habari kama roje Muhammad ngomria hicho naokora kama nitaifanya nitaingia peponi ndio mzee kuingia mzuri akamjibu anishira maabudu changaramishwa ati senga ala umshirikishe na kitu chochote usinishirikishe na kitu chochote unafuatana kitu kingine chochote dumisha sala ya faradi uchaka dumisha sala ya faradi na utaweza kale jenga masengesho ya faradi msikiti upanga niki ufunge Ramadhani ufunge vijana kwa mjiji leo ati ulimbaze ala hana usenge msikiti misiose upange shikanwa hana ufunge ukwezi kwa Ramadhani iyo ni tikio kutuza muri cyo juriki wabo ikibazo rero niki ngomamaze kibazo rero none wari musambanyi ukabimushima ari ugatenda umusigiti gisenga uri musambanyi ugatenda umusigiti gisenga uri musuma ugatenda ishikanwa ugafunga kwezi kwa Ramadhani uri musuma kandi ugasenga Allah mbega iryo juru ryanyu muri musambanyi ko ubona muri iryo juru muzira musambanyi ngaho n'abagore mbega ko muraza bari musambanyi kandi byasanga bimenyereye muri iryo juru ryanyu muzomwakira aha rero witonde narakemure witonde kuko nimwirasa mugira ingorane ndakibaza ibyari impamvu ndasubiye kubakemura bimudundise ndasubiye kubakemura mwitonde kuko mwihenze mugira ingorane ashimagizwe uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi imigisha ntezagire bije ku mwari mu minsi cyitegerezo cyiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arabagije muri arahefi ari maktum wachaza kuvuga ngo muri aro ari maktum icyo gitabo nikibaho icyo gitabo nikibaho nukuri kwenda bibaho ari watamuze gukosora kwace cyadutanye natwe tuvuga duti icyo gitabo nacyo tuzi usanga ari umushe Habibu na nyene yavuze ngo ni Habibu urama Habibi mushasha yaje igitabo gishasha hanyuma rero arabagije ikibazo ngo nawe ni waje mu guhiji uhanyuma ngo ugasenga wamasengesha 5 ngo ku munsi ngo gacuje gusambana ukanaboregwa ngo mbega uzokwinjira mu ijuru enyishu ni oya uti kubera iki icyambere kujuje mu isengesho Imana ibanza kukubuza kuboregwa icya kabiri Imana yabuze gusambanye baremeye ko ibyo urakoze kugira ngo uzaje mu ijuru niki gikurikira 40 Qur'ani 40 cyendemera abanyeshuri beza ari magu ngakigisha ati ego mwari nabonyemo muri amashiraje muri amashoma ko bakwemenuki barakwemera kumaro 40 Qur'ani haravuga uzokora ikiri mupiriza imishini yavuze nk'abarimu twigisha ibintu byumvikana uzokora ikibi nta yindi mpembo yiwe uretse ikiri nk'icyo aha Imana ntiyacaguye nawe wari umwisilamu ukagenda gusambana ukagenda kwiba umenye ko Imana izogusubiza ikibi nka kijyanye bandanya aha nawe uzokora icyiza umuntu azokora icyiza Imana bari kiracakura urinde uzokora icyiza ari umugabo cyangwa umugore w'umwisilamu ajya kuba kiracakura w'umwisilamu Imana kiracakura w'umwisilamu ari umugabo cyangwa umugore w'umwisilamu ari umukristo nibo bazokwinjizwa mu paradizo Allahu akbar sobanuriye aha ku bushobozi bw'Uhoraho ikintu kijyanye n'icyaha umbiriza abantu muri ngaha aha mwaje kubakora imishaha yanyu ku kijyanye n'icyaha ukabura umurozi w'umwisilamu ukabura umusambanyi w'umwisilamu ukabura umusuma w'umwisilamu Imana izo gushira mu muriro hamwe na kafiri naroga icya kabiri
ukora icyiza uzoja mu ijuru ariko uri umukristo ushaka gukora ibyiza kubera kuva gushaka kuri wa mbere mumemereza muri Gehinomu Allahu Akbar aba nukisobanura uko nyene iyo twigendere urigire inyishu wayumvira yayumvira bafise umugenzi w'umurage nuko ukina wumvise n'icyo mvuze uyu munsi ibituma birumvise Samuel yamvise yayumvira acaraza asoma Yohana 14:1 asoma 14:1 imuhira kwa data hari amazi menshi yaba adahari mama yangiye konje gukora gute kuko ngiye kubategurira ahantu tutsa umuntu ategura mu nzu bamwita umuki umuboyi umuntu ategura mu mazu bamwita umuki umuyaya kumbe Yesu n'umuki umuboyi acaravuga rero ngo Yesu yagiye kuba umuboyi w'abakristo twawojeruke kwa Yohana kw'Imana kimwe gatari umunana Abaroma ndakwemera umwarimu mugabo yavayo Abaroma 15 umunani haravuga icyo Yesu n'umukozi Yesu n'umuboyi kwari yabyemeye umuntu yoza amasaha ari mu nzu ategura amameza yo kwinzu kuba Kristo izeni yakira reka tubyumve reka Yesu n'umukozi w'abandi icyo mvuga nuko Kristo Yesu yacize umukozi w'abasiramu apana w'abakirisitu w'abasiramu waryoheye bityo Yesu we hanyuma rero mwarimu amuriranye ngaha atanga inyandiko y'uko bazoja mu mwijuru none tuje mu mwijuru hanyuma ndi amajuru n'isi bice bikunjwa kunjwa bice biterwa mu muriro mbega ninda bikunja kunja itatu n'ice ritandatu na kane Korani 3:9 nyaruka n'akasika ibiri Korani 3:9 itandatu na kane nyaruka 3:9 itandatu na kane ubona muzingo wa Islam Kirundi haravuga mwarimu 3:9 itandatu na kane haravuga 3:9 itandatu n'indwi haravuga nyaruka 3:9 haravuga n'isi izoyagayaga kubera umuco izoyagayazwa kubera umuco ukomeze kumera wayo n'igitabo cy'ibikorwa gishigwaho igiswahili Korani Kiswahili nyaruka kusema tumonyaruka 69 nyaruka 69 asema tumonyaruka inasema mwalimu inasema na ardhi siku hiyo itang'ara kwa nuru ya Mola wake na madaftari ya vitendo yatawekwa na madaftari ya vitendo yatawekwa na wataletwa manabii na mashahidi na kutahukumiwa baina yao kwa haki na wala watadhulumiwa na mbingu zitakunjwa na anabicharugenda kupita tunakane kane Yesaya amaze gufata abakristo bari muri amajuru yabo arakabakunja bizoca bigenda gutumviriza muzoca mwigira abantu tunakane kane Yesaya haravuga ingabo z'inyenyeri zo kunjuru zose imitwe irashushaje nashurira zizokamangana kandi amajuru abakristo bazojamwo azozingirwa hamwe n'umuzingo w'igitabo n'izo ngabo zose zizokarirana nuko zizotererwa zose gusha abakristo bari hehe barimo hanyuma baca baterwa kugirirwa abakristo mu vyo muzoja Bibiliya no kwisha takbir imbere ya bicurahiro mutekereze rero Waislamu mutulie umwigisha aduze kwishura na inamukebuye naubwira ati nabona ariko kwanza yaduze ngo Wakristo ngo nini ni makafiri jamani makafiri ni nini sio sisi nitoa ndiko nisitoe tayari kutungata tutu mrarimwe makafiri ngende yalo makafiri kwa Nabii Muhammad ndamubariza muri gitabo Al-Nur na
ya kane yavuze ngo igitabo cy'abakizi ntacyo bitwaye ariko nibaza yo kutakiyisumba andika n'uno wa Marijana mwana mugaride paji ya kane avuga yuko Muhammad bamubagiye ikibazo baramubaza ati nigiki umuntu yokora kugira ngo aje mu ijuru Muhammad yishura ngo usenga Imana uje mu musigiti usenge 5 utangize ikanwa ufunga n'ukwezi kwa Ramazani uzotuja mu ijuru icyo ndabona ikibazo none umusambanyi ajya mu musigiti gusenga umusuma ajya mu musigiti gusenga igizwe agafunga ukwezi kwa Ramazani aganatuka n'iryo zina ry'Uhoraho Imana yanyu data none azoja mu ijuru kw'iryo juru ryanyu rizoba ari ryo kurongorana aba basambanyi mbega muzobarekrita muzobatuma ko ati nimuze mudufate igikorwa mu ijuru amabebi akira yishura neza ngo oya nta musambanyi nta musuma azoja mu ijuru umviriza rero mu ijuru ry'Imana koko ry'Imana ibyo twese twiteguye kujamwo nta musambanyi nta n'umusuma azorijamwo uko n'ukuri ariko ikibazo ni iki none ko nabagize uko nkanaguhereza na krende nakubwira ati none urimo uragenda neza nubwo naguteze none icyo uwaje ugera Isilamu mbega umusuma n'umusambanyi nazorijamwo nk'uko mwabivuze Muhammad ajya kubwira ati ye abo nibo dukeneye baze kudufasha igikorwa none bakavuga ngo n'ijuru hariyo abagore bakwiye turakeneye abantu babimenyereye mu isi basambanye abasambanyi karivye bagomba kudufasha abo bagore nionyeshe nisionyeshe wana kitabu wa Nuru wa Marijana sayasini hadithi namba 60 ni Kilimanjaro inasema nini? Hadithi ya Abdari, hadithi ya Abdari amesema Abdari yavuze nimekwenda kwa mtume yaje kwa Muhammad nikamkuta amevaa nguo nyeupe akaangalia mwenyewe yeye kwa Muhammad alirejea tena ama anaangalia kandi nikamkuta ameamuka akaangalia Muhammad yaje akasema anamwambia hakuna mtu aliyesema anamwambia tunaona kwa Mungu atuagize kabisa ati mbele umurianze la ilaha illa Allah akadamusikita kwa la ilaha illa Allah kisa akafa Muhammad agafa umbe katika hiyo umbi kitu waje Muhammad agafa katika hiyo kalima usipokuwa ataingia peponi ana nikauliza atamuwaza leo hata kama atazini na ataiba ninazo usambanyi kana kiwa akaenda agonda mwite juu Muhammad amishura Muhammad akanijibu Muhammad amishura hata kama atazini na hata kama ataiba taingia tu nazo pia hata kama atazini na ataiba koko nazo kuna akarumusamba yakabikisema hata kama atazini na ataiba hata bigusuma cyangwa umusamba niho twamukeneye hata kama atazini na ataiba Muhammad yake abonye n'abasamba n'abasima niba dukeneye bandi bikorwa bari menyereye
wanaweza wakakaa kwa pamoja kwa amani na upendo ili watafute njia moja kumwelekea Mungu. Kwa hiyo tunaomba mtu wa shukrani pia kwa uongozi mzima wa serikali, kwa sababu hapa ambapo penye tupo viongozi wa serikali wapo. Komine imetupa ruhusa ikiamini kwamba tutakaa siku 11. Tulikuwa tuko hapa kwa amani, upendo tumeuonesha, mshikamano tumeuonesha, na tunaitangazia serikali kwamba hatuna matatizo. Tukiomba tena ruhusa, sisi ni watu wa amani na tunaitangaza amani. Ndio maana sote tumekusanyika hapa, Waislamu na Wakristo, hatujapigana, hatujatukanana, ila sote tutamaliza kwa amani na upendo, na Mungu atubariki sote. Na kumalizia kwa Waislamu pia nitangaze pia kwenu kwamba mmetusapoti, mmekuwa pamoja na sisi toka mwanzo na mwanzo. Tutoe shukrani kwa misikiti yote ambayo tumepeleka barua zetu kwa ajili ya kutupa nafasi tutangaze muhadhara. Wametupatia nafasi, nanyi pia mmetukirimu maji, mmetuletea soda, mmeonyesha kina mama na kina baba upendo uliokuwa mkubwa. Haya mlioweza kuonyesha Uislamu, muendelee kuyaonyesha kwa wengine wahadhiri, ili lengo letu tuje kufa ilhali tumemtangaza Mungu pia. Lakini la mwisho, jana imetangaza habari za vitabu. Wote ambao wametoa vitabu, leo ilikuwa na mkutano ambao umekuwa Bukurasazi. Kweli tumeanza masomo na vitabu mmetuletea, aliyeleta msahafu, aliyeleta juzu, yote vimefika hapa. Sisi kwa niaba ya waziri wenzangu, tunazitoa shukrani za dhati kwenu kwa kuwa nani katika familia moja kwa muda wa siku 11 tulikuwa pamoja, na leo tunafunga mkutano wetu wa siku ya leo, na wiki ijayo akituwezesha Mungu tutakuwa tuko Buterere. Wiki ijayo akituwezesha Mungu tutakuwa tuko Buterere, lakini masomo yetu pia yataendelea kina mama siku ya pili, siku ya 4 pamoja na Jumapili. Na kesho pia nitakuwa niko na kikao msikitini barabara ya 8 pale, tutakuwa tuko na kikao. Kwenye kuhitaji kuja kwenye kikao ni hayo. Tunaomba dua tukisema tunamwomba Mungu atupeleke nyumbani kwa usalama. Tunamwomba Mungu atupeleke nyumbani kwa usalama. Wenye kusafiri wabariki katika safari zao, wenye kulima wabariki katika vilimo vyao, wasiokuwa na kazi Mungu awapatie kazi. Allah ndiye razaki mwenye kuruzuku. Wote walioingia katika Uislamu Mungu wabariki katika kuingia kwao. Allah ndiye razaki mwenye kuruzuku. Tubariki katika maisha yetu. Weka amani na mapenzi katika nchi yetu ya Burundi. Weka amani na mapenzi katika nchi yetu ya Burundi. Tunamalizia hapa tukisema amin, amin, amin. Hawa ambao watakusilimu kaka zetu, tutaenda pale nje taratibu kwa amani na upendo. Tunamaliza Wakristo, mbaki na amani, mbaki na usalama. Tukionana barabarani, tusalimiane, tutembeleane. Mungu atubariki, tukutane tena. Bayizaji mara ya cyubahiro amva ndamukunda cyane n'umucuti mwiza, turaganira cyane mu mihana tugasangira, ni byiza cyane n'umugenzi wose. Kubw'ibyo rero ndamushimiye cyane uburyo twitwararikanye muri no minsi yose 11, kandi nshatse gushimira bose bano bantu muri hano kuko mwagiye muhara iminsi yose. Iyo mutamuhari mwebwe nitwokwigisha ko nitwokwigisha ata abantu bahari. Iyo rero muje kudutega amatwi mu gihe tuba turigisha bino vyigwa, tuba tumva dufite gushima kubera ko muba mutwitaba mugadutega amatwi. Dushimire Abayisilamu mukuru batwitaje akamo kabo kandi bakaza ari benshi. Ariko kandi dushimire Abakristo, dushimire abantu bagiye bafata mu mugongo bino bikorwa. Ndavuga inshuti za bino bikorwa basanzwe bari mu gihugu cyo muri Amerika, abari muri Arabia Saudite, basanzwe bitanga bagatanga uburyo bwabo kugira ngo bino bikorwa bigende neza. Yose nane turashimiye. Ariko kandi tunagushimira inzego zo zabone ko bibereye zigakorera kuba ibisi 11 ngaha dukorera abantu bangana uku umutekano ari wose. Ibyo nabyo turabishima, tukabikengurika cyane ku nzego z'igihugu. Ariko ntidushobora kureka gushima by'umwihariko birenzeho Imana Nyiramahoro yo yaduhaye kutuzigama ikaduha kugira ubuzima
kandi ikazuba kumarira umwanya wose turi hano turi amahoro tukaba turangije ayandi mahoro bisaba ngo iyo Mana izoba kandi turindiriye byose ngo kandi birebire bikorwa turi imbere kandi dushima Imana. Hama nagomba kubasaba yaba abakristo yaba n'abayisilamu ejo nimwumva tubateye akamo muze ngo twitabe kandi natwe nimwadutera akamo nk'uko bisanzwe duhura tuzobitaba. Hama kandi tubifurize kujyana amahoro y'Imana. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu.